Hello guys, bakunzi ba EATV ndabaramukije nizera yuko mwese mumeze neza bivanye naho umwe wese aherereye. Nishasha The Queen ku yindi nshuro mu kiganiro TUA. Uno munsi twaje kuyaga numwe mu basanzwe bari muri GD Music. Uherutse twaraganiriye numwe muri bo nubwo tutashoboye kubaronkera rimwe. Ivyo yashoboye gushikiriza mwarabibonye naho twamusanze mwarahabonye. Kandi bari muri band imwe tuzakubona umwe wese umwe ariko arakora uwundi atariko arakora. Twaramubajije mugenzi wiwe atubwira nimba ari ubunebwe nimba ari biki nimba ari kubura umwanya je navyo nzi navyo nshaka kuvuga nta nivyo nobabwira reka ahubwo twakire umwe muri bo atubwire atumenyeshe mbega GD Music iri hehe mbega yarasambutse nizahe mvururu ziri muri GD Music yaho umwe tubona ariko arakora ubundi atariko arakora mu gihe tuzi yuko no kwandika indirimbo bandikira hamwe ariko no munsi turaza kubona umenga hari hicuka kitameze neza hagati yabo. Reka rero twakire Nozbi nawe ubuherutse twakoranye na Ozbi aratubwira ivyumviro vyiwe aradushikiriza ikiri ku mutima. Reka twakire Nozbi nawe twumve yuko vyose biza guhura cha tumenya na sansi yavyo. Karibu cyane mu kiganiro TUA. Murakoze cyane inshuti bakunzi ba TUA, ikiganiro gikunzwe cyane kandi gikurikiranwa no gwaruka gwinshi. Twebwe muri GD Music n'amahoro turashima nta ntambamye nta ngorane nta kibazo na kimwe dufise twe turamahoro. Okay, kubera iki none Ozbi ubuherutse twamusanze kwa Sule on the beat ariko akora indirimbo ari wenyene, wewe ntabwo wari uhari ndetse GD Music ntihenze nibuka yuko mwari batatu. Ubuherutse twakoze turi batatu muri batatu Nozbi, Ozbi n'urya musista. Uno munsi urya musista nawe ndiko ndabona si wewe turiko turakubona mu kazi mbega bimeze gute? Murakoze cyane ni kuvuga nuko gusa twatahura umugwi hagize umuntu aboneka mu mugwi umugwi ubonetse ariko ari presenter basi ari gushiramwe akantu yuko mukiri kumwe nawe asharirimba indirimbo yo ku ruhande rwiwe mu bisanzwe agaca ashira kandi yavuze yuko itazuja kuri GD Music izoja kuri YouTube yiwe. Ibisanzwe umuziki ukuntu umeze mu Burundi canke muri East Africa yiwacu umuziki tuwufata kumwe kandi ntiwukora kumwe. Umuziki abanyamerika bafise ukuntu bawukora, abafaransa, abanyafrika presque muri Afrika yose ukuntu babikora. Rero imigwi murazi imigwi yagira abantu myinshi za Westlife, za Best Life mu Burundi harabaye, za Empire harabaye, za Bega ziba za ba Fizo za Bantu Boy. None Fizo akoze umuntu yakora umuziki ari wenyene, Kirikuri yakora ari wenyene, Double J yakora ari wenyene n'abandi. Rero urinzi ubona Ozbi yakoze ukwiwe si kibazo canke je nkoze ukwanje si kibazo. Harashobora kuba n'igihe umwanya ugorana bivanye n'akazi tukavuga ati reka dukorere muri iyi nzira cyangwa dukorere mu yindi, kuko GD Music ni gisata kimwe kiri muri GD. GD ni company nini ifise ibisata bitandukanye abantu benshi aho bihendera, dufise ibisata byinshi muri GD. Ego okay, nimba ntaguciriyemwo kandi nimba atari banga mu majambo Ozbi yashoboye kuvuga hariho akantu ko umuntu atahura cyane arashobora kwibaza ku kintu yavuze ati twamubajije mbega kuri kurakora wenyine Nozbi ari hehe. Arashobora kuvuga ati ngo ujya ngo nimba ari ubunebwe nimba ari biki ngo je ntavyonzi ngo gusa ico nzi coco ibikorwa biriko birabandanya. None nimba azi ivyo warurimwo yari kuvuga kurya gaca avuga n'akangonongono nkakarya bisigure yuko nubwo utari kurayitubwira hariho akantu katameze neza. Oya mushobora kuba mwaramujananeje kumwe yamesha makuru mu oya amesha makuru abeze nabi barabesha bakabesha si vyavuye mu kanwi wiwe none je navyo ndabona hano ivyo ndumva ko navyo arambwiye no twaba turavugana navyo yambwiye navyo yakubwiye. Oya hama none GD Music ko twari tuzi yuko muri batatu rya musista nawe ari he? Ni kuvuga si batatu gusa
ahubwo nibe abo mwashoboye kubamenya mwebwe ni batatu Okay, ariko abo Jede Music ntubirakira n'abandi niba n'abashaka kuza muri Jede Music barawe ikaze. Okay, ntakujaniranije nkuko uhejeje kuvuga yuko twajaniranije mugenzi wawe. Uhejeje kuvuga yuko Jede Music ni irimwe abantu benshi kandi irimwe ibisata vyinshi. Ariko turiko turaraba vibe mwari mufise ubwa mbere wewe na Oddsb ubuye turabona yuko hari ikintu cagabanutse cyane nubwo mushaka kubishahisha. Ariko numva shaka kumenya Jede Music uvuze yuko irimwe ibisata vyinshi, mbega ivyo bisata n'ivyahe? Ni umuziki gusa bimeze gute? Murakoze cyane. Burya ntimwe navuga ati murajaniranya abantu ariko reka ndagisubire ko ndagarukeko. Si Jede Music ahubwo hariho icyari gisanzwe kiriho ari Jede company, ni Jede company. Ijya Jede company rero uko yumva amajambo yose ni jeunesse engagée pour le développement d'esprit entrepreneurial. Ni kuvuga no rwagiye hamwe ruja hamwe kugira ngo ruhanane ivyiyumviro duhinduranya n'ivyiyumviro uko biteye. Nimba runaka yanywa urumogi kwibarabara tumuta ko yanywa urumogi habo shaka kumukura muri gwa rumogi tumwize kugira ngo dumwereke imigamba ashaka kuyikorera akibeshaho. Rero nimba mwabonye Oddsb twamushize imbere cyane kumbura ivyo twamukuyemo tumushaka kumushira mu bindi. Nimba ubonye kumbure Esther Capella ari hajya sukuva ko ari we mukobwa wenyine dukorana wenyine. None muri clip indirimbo warabona abonekamwo jewe na Oddsb ntujya gusa. None muri clip ni mushobora kuzana abandi none muza guhemba hama bigaherera ngaho. Twebwe niyo mpamvu nabwiye dufise ibisata bitandukanye rero muri Jede company. Ijya Jede company yacu irafise icambere no kwita Jede Music Band, iki cukuririmba gutegura ibiteramo no biyago no kumbure rusange kuvy'umuziki. Turafise muri kindi gisata twagize Jede Association, ni kuvuga gushira hamwe ni shira hamwe. Iryo shira hamwe turafasha abajene kwandura ivyiyumviro rimwe turatanga n'imfashanyo kubatishoboye, turayaga ibiyago bitandukanye ndetse turigisha abantu imyuga imwe cyane inyabwonko informatique. Dusanzwe dufise studio zitanga indirimbo zo zikora ibintu bitandukanye ariko ko nakubwiye ati ni Jede company ifise ibisata bitandukanye. Rero ya gisata cy'umuziki nko kurande guwanye nakigemo kubera nkunda umuziki ariko nibisigura ko uhagaze n'ubu ahubwo hari abari kwishuwe twere dukora ibintu bije rimwe na rimwe. Oya twe dukora ibintu biteguye muri makere duhuruduka. Hama kuri ico naco murabona twe dukora ku kazi konyene kubipfuza ibinyobwa bitandukanye baraza tukabibahereza kuko dufise aho dukorera amasosiyete menshi dukorana duhingura amabeyi meza nk'abifuza ibinyobwa vya Bravo Whisky, Chance Wine, Mwaramutse Wine, ibinyobwa bigezweho. Bijya binyobwa vyose murabona yuko vyezwe abantu benshi. Dusanzwe dufise n'ububare abifuza kuza baraza kuhanywera imbere ya Kangana isi murabona handitse Shumbusho Business Center. Hejo muzosanga ko Jede Music, muzosanga ko Jede Company kujya 23 muri Bubanza. Muzohasanga aho bahingura benshi bahita ku Kabenzi hitwa kuri Lucky C Pesa Bar. Haya nahi wacu abastari usanga ariho bibereye ku bwinshi. Sivyo gusa dushaka kuzana igisata gishasha cha Jede Films aho turakora amafilme atandukanye. Wow. Twifuza gukora Jede Studio Record ihingura imiziki mu minsi iza Imana twezege dukore Jede Videographic inayizo bikora ibintu nk'ivyo. Turifuza kandi gukora projet nini, iyo projet nayo ijanye n'ibintu vy'inyubako. Urumva dufise umugambi muremure muri Jede company. Rero nimba ubona twagabanije umurindi wo gusora indirimbo ari kwiziko zirategurwa zisarashika ku mugaragaro. Hama Oddsb nawe iyo ndirimbo ariko arakora kumbure yase kuryambika impano ubwo nyene kandi twe muri Jede urabire kuriwe kuririmba ku ruhande rwawe ukarimba no ku ruhande kwa Jede. Gusa indirimbo ya Jede Music ikorwa muri Uganda kwa Jede Music. Ndimbo ya ubwawe uyikoresha ku ruhande rw'iwawe. Ni nkuko rose nibiraka ukora kwawe urabikora twe nta ngorane. Ari cyaka cha Jede Music urahamagawe nawe ugakora abandi. Ubura umukozi wa company. Naho kuvyawe tukubuza gukora. Icivugo cyanje n'icubera mukuru w'igihugu cacu. Umuntu nka wose uronke ico ufungura. Umufuko wose uronke ifaranga. None twobuze umuntu ko ajya gukora rya faranga kari kuburaye. Ahubwo nagenda akore aronke ifaranga aze dukore turonka amafaranga hama tutera imbere.
bakunzi ba EATV murumva yuko ari ibintu biteye igomwe cyane. Ni bimwe bavuga ati harya iyo umuntu ariko avuga ku ruhande rwiwe wenyene hari ibintu usanga bibuze n'ibindi usanga ariko arahengamika. Ubuherutse mu kiganiro ca Odbi murazi yuko ibi bintu byose yashoboye kubiduhisha. Twesha tuguma twibaza yuko hariho icuka kitameze neza na kumwe twama tubona andi mabenzi ukuntu yamasambuka bica mwiyo nzira nyene. Ariko uno munsi Nozbi arashoboye kudusigurira neza ikiriko kiratuma uno munsi batari kuri wa murindi. Murumva yuko baticaye bari mu gikoni badutegurira ibintu bimeze neza na cane cane kuri twebwe abajene rero b'abanyempano mushaka kwiteza imbere karibu cane muri Jede. Murumva yuko hariyo imigambi myiza kandi ishobora kubateza imbere. Ntimwitinye ku binyobwa vyinshi ku binyobwa vyinshi mu kwiteza imbere ku buryo buhanitse ntimuzokwidoga.